Bize yes hodi Karibu. umeze neza kuko birakurembeje Kutambariye gushika. amahoro Mahoro ni cyane. sawa umeze neza kuko birakurembeje Nawe uzingana amakamera yose. mbiriza jewe aho mba ndi ntegeza kuza nzanye kamera Ewe, narakitunyeko. Niba riragwa. yego Ndabikora mbona Imana nafashije nyene cya kibazo ndagitoye. Ebagabo ariko arabagiza ati kweri wewe baraciye ubwenge. Ebagabo. Ngwe bagabo. ebagabo muramwumva ariko ni makamba ebagabo baragakunda gose ibihe byawe ibihe wabayemwo kubera iki ibihe wabayemwo wibuka n'umunsi ushobora gushingira naho umuntu ni ibihe ibihe je nabayemwo nishobora kuvuga mu no mwanya abantu benshi bako barandabaza ko abavyeyi bose je nta bavyeyi bose fise yego nta bavyeyi bose fise ndifuvyi hari umukozi w'Imana igeze tubwira ati hariho imana ise wifuvyi umugabo apfakazi ati rero hari akantu reba ko navuga ngo amarira yifuvyi ngo ni direct no ku Mana rero iyo ako kantu mbe nakibutse iyo mpandarira ndavuga ati Imana iki kintu mpandaririra nkaka nabuze nk'ikaraba ndavuga Imana iki kintu urakibona bareka ntebe ndayivuga jewe naragwaye ndashika kure ndagwara baransengera arazi iyo umuntu nyene afisemwe imiyaga mibi atwari gusanga bivuga ko barasenga agusanga nyene sinzi kuntu nabisigura baransengera nico gihe ngwaye narajya amarabona azi soreza nje zijya ngango yari nkimatiye kandi aho ntavyo kuvuga ngo iki ngo guhuha ngiki ngo birashishe canke bugize naba sinzi ngango ntako kugira uko rero ibyo ntibi barasize muri nivyo byatuma nivyo byajya basizemwe imizimu 24 kandi ivyo bintu haragera yaho bishobora kuntwara ubwenge bwose haragera yaho rero byankoresha muwo mwanya wo kunkoresha wasanga nizinze kujya kwingata bije kuntora narizinga kujya urabona uko kuningata ndayizinze urabona uko uno munsi ni gutugiranye ubuzima bwawe uno munsi n'ubuzima bwa kahise mugabo icyo nuko urazabona ibintu bisa kweli mugabo ubona yanze ariko ibyo numva bisa nari mu mpunzi undi mu Burundi none barahomba urahabona hagera umva mu mpunzi umva ko inzu zo nturahunga ntaba mu buhungi basi ndomana muko gusenga gusengera urugo rwawe yego basenga cyamira mbere ukuja ku mavuga ugasengera urugo rwawe ugasenga n'umutware wawe yabari kandi buryaye atwebwe abantu b'abagore nitwe dutuma abagabo bacu bafanikiwa yego baruranirwa bafanikiwa Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko meze neza murose mwiriwe canke muramutse bivaye naho muri my name is Franny the answer iyi ni African TV sonda kwikaze wese ugaye kwigana ndi mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Congo Iburaya muri Amerika muri Australia mu Bwongereza ndetse nabwo by'abarabu ndavuga mu Nabi Saudite mu mwese ndabaha ikaze yes no munsi udasanzwe aboneza ko ari umunsi udasanzwe cyane gose abona ko arakazuba ko mu gisagara ca Bujumbura turi mu Nyabugete aho tuzi kuraba nje kuraba mudamu umugenzi wanje aho tuzaganira ibijanye n'ubuzima n'ibindi bijanye n'ingene yakoze mbega nindi tuzakumenya amatuyage byinshi bitandukanye so karibu sana hama tujane yes ni mu Nyabugete aho ari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika haba hameze neza cyane gose yes karibu sana rero hama tujane kugira ngo tuze kuyaga byinshi bitandukanye après temps ndamute surprise tudufite programme mugabo ntazigeje ko namaze gushika yes mubaye natwebwe kugira ngo tukubona ko bize yes hodi karibu umeze neza kuko birakurembeje amahoro ni sawa meze neza kuko birakurembeje yego karibu yego ndakubona n'ubutambwe kwashyize navuga ati je nza kuza direct none kuri ndakubwira vraiment nakubwiye ko navuye mu nakubwiye ndakubwira kandi nawe uzingana amakamera yose
umviriza jewe aho mba ndi ntegeza kuza nzanye kamera ahubwo mfasha ndakwambika mikrofone gato nkugira ngo tuze kuyaga sivyo none umeze neza rero amakuru y'igitondo meza igitondo ziri gukora isuku nkuko ubonye usanze mba ndahanagura ibyo mu ngaha byashiye mu kabati ego kuko birakurembeje muri make jewe rero kubera ko ndi umushitsi wumva ko ari umushitsi jewe cyane icara hama wewe ubandanye ukora akazi kawe sivyo none reka tuganire basi gato gusa ubandanye ukora sindakwicira akazi kawe uravyumva ubandanye ukora gusa akazi kawe umeze neza rero ego yes uramutse abakunzi ba African TV kwanza hari aha kugira ngo n'abakunzi bawe kumbure ngamaze ndeke kwanza simpa bimena gasara ego ndabaramukije cyane abakunzi banje African TV okay ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane namwe ego hama ndishimye cyane kubona umugenzi wanje aje kundaba gusa ikintangaje zengana amakamera yose uya jewe ntegereje vuba oya kamera ni indanga sivyo none ego hama ndabaramukije cyane ego yamugubwe neza yes yitwa Iteriteka Clarine kwanza bitwa izina ryiza no kuri urakoze Clarine umuntu yumviriza izina ryawe umengo numwana muri 2000 vugisha kuri bya aho nashumsa akazina kawe mama gaya yarize tumvike zina akazina karawe Clarine bravo araba mu binjana iryo zina bava bihekenya kuri vuga cyangwa ugaca wumva ngo Iteriteka benshi urazi ko bakunda kwitwa amazina abana bakiri bato abana bavuba afete jewe iryo zina nagisanze kuko nyine sinovuga ikintu na kimwe yego aho ka Clarine umva ko akabanyamugi cyane ako kazina rero ako kazina niba kusanga baba bakazi kukavuga niba besha akunda kwitwa na Cleria cyangwe ba Kentia Cleria ibintu nk'ibyo muga Clarine nta umunsi narose umuntu yitwa Clarine igezira cyane nta numwe ndumva ashobora umuntu ucagera kumuraba umuntu azi ko afite umugenzi yitwa Clarine ace bitubwira muri commentaire umuntu tuza kumuramutsa kuko vraiment nimboneka rimwe izina Clarine akore Clarine ni ndere nshaka n'umunsi ko tuzogana tuyage tumenye Clarine ni inde yakuze ari umwana ameze gute wavukiye he okay afite tuza kuyaga ku rugendo rwawe abatakuzi baza kumenya byimbitse sawa ni kuvuga Clarine ni umwana w'Inyanzarake jewe ku bantu batanzi mvuka Inyanzarake komine Nyanzarake province Makamba ahantu bita ku Muyange yego rero Clarine kandi umuhereretse nico gituma cyo twabacu bakitana akazira kabanyamuje bavye bamaze gusirimuka nico gituma riyatari ndi umuhererezi kweri ashi gusa nyene birangyohera kwa ndi umuhererezi mugani nabikambabaza shanda ndashaka abana baba bari nyuma yanje kweri ugiciza c'abaherezi baradeka gose nzo byiza muhira ubutonye kuri ubutonye vre muri umuhererezi ubutonye bidasanzwe kiri wakuze umwana ameze gute jewe ukuntu nakuze icyambere na mbere usumba barenga imanda kuyagisha nduko hejuru yabwo nizo sawa webandanye ibikorwa byawe iko raragwa musahani ni kuvuga jewe icyambere na mbere ndakunze ndi umwana nakuriye mu mana nakuze nkunda kuririmba ubuzima bwanje bwose ndakuze mbona nyene mu cyamake nagiye guca ubwenge mbona nisanga muri Sunday school bakubera bakuru banje babe basanze bakunda kuririmba naho nyene mu cyamake no bahora bantwara kujya mu yabana kuva tukiri Tanzania hose yani kono bivuga hamikiri naco imbwa ntivyagarukiye aho nagumye mbandanya ndirimba kugeza n'ubu nkuko mubibona yego mu buzima busanzwe wakuze ukunda iki mu buzima busanzwe cyane yego mu buzima busanzwe nyene kwakura umwana bakuru afise icayi kinashaka kuzoba ugira gute bizakunda gukindiramwe cyane ubuyabaga mu buyabaga bwawe mugwago nakubwiye umuntu atakuze n'umusaraza kukumenya jewe ndibuka
nkiri umwana muto cyane cyane nari umwana muto igihe ndibuka mama igihe yaragwaye nari umwana muto mugabo sinabise ubwenge kuba nigumenga nari niga mu wa gatatu ko nanje mu wa kane nari muto ndibuka igihe kimwe mama wanje aragwara turi Tanzania bakaba baramutwara kwa muganga ku muganga yitwa Siriya ko akunda kuvurira muhira yafise ibitaro nk'ibi by'abitwikora utwabo urabibona rero uwo munsi mama wanje araremba ndumva ngo Siriya ndumva hayavuga ngo yabuze ngo nyambara umuti nyambara yavuga ngo bahita gute nari gato gusa uwo muti gusa ndibuka umuti yavuze adafise ariko sindawibuka neza rero ku bwanjye kubera nabona ukuntu mama wanje merewe nkumva biranteye ikibazo nkumva nyene ibigumbagumba kumenge yamafise ubuwezo nari kubikora yankanka bukungene nshobora nko kumukurikirana cyane rero uwo mwana cyo ntangwa kwiyumvamo kumengo ndategeza kuba umuganga kazi ndumva nyene umengo asha byanka bikunda nyere gusa ndakuruko nyenda ndabikunze ibintu nk'ivyo rero kwantu batanzi haca haba igihe nyene maze kuba mu ico genyo gusa nakuze ndumva shaka kuba umuganga kazi mu buzima busanzwe muhama bundi buzima nabwo bwo kurimva ho byari mu maraso ni ibintu bindi mu maraso sinamanje kugira ngo manze ngene ngo kwiga cyangwa ngo ntangure ubunyene ngire mu cyamake je nakuze mbona mpande ndaririmba sinzi naho nabitanguriye gusa nakuze mbona nyene ndi mu bandi bana ndirimba reka shaka wa mwana cindo tuzo kuba umuganga zahiriye he afe turabona ko twari i Tanzania yarashitse baratubwira abari Tanzania bose bari mu makambi he bose baze mu Burundi abadafise batatotse kugira ngo bagende hanze canke he yego twebwe resha tuzi no mu Burundi ico gihe ndibuka bari bugaye inkambi kwa twaje ku mata wa nyuma kweri 2013 yego ko guca tuzi no kuba rena ifise iyo nzozi biya byo kuvuga ngo ngiki niki nashiki kwara hari amashobe bayugaye nashitse aha umurindi wose kwikaye ndumva nyenda kunze kugira ne kwiga kuba nyene ntaheze n'igihe ntiga ndumva nyenda bishashaye shitsi ino ndibuka baguma basubize mu mwaka wa gatatu ndumva kweri biramba baje ngiza urugeze mu kanga menga ngiye mu wa gatandatu usoze mu gatatu kubera abantu benshi bavuye Tanzania bageze ha mu Burundi keshi bakunda kubabona no kumenga ntacyo bashoboye n'ibyo ndibuka mu director ari hano umwe agize ati ubu mwana nuko inararize cyane ndufise ngo masubize mu gatatu ati yo mara gize ati wapi kwe umudege gize ati re kugira mbone kushoboye canke ko uci ubwenge manza guguha ikibazo arama ikibazo ndibuko yampaye agafindo kama interval ko mu gatandatu ariko ndabikora ewe narakitunyeko nibara riragwa ndagakora bari beshi nyene twagakora kugira ngo harabe umuntu ashaka kubandanya wa gatandatu cyangwa umuntu asubira inyuma ndabikora mbone mane nafashije nyene cya kibazo ndagitoye ebagaba ariko harabagize ati kweri wewe baraciye ubwenge ebagaba ebagaba muramwumva ariko ni makamba ebagaba baragakunda gute abantu bava mu ntara za bahita gute mu buragane ngari mu buragane ni makamba rumonge zande rero nuko rero bace mu mwaka wa gatandatu kandi kuva ntangiye gutanga uwo mwaka wa gatandatu nigasenga kana inzi ico mpenda rondera nasenga impamvu ati mana ndakwinginze ahantu abari wenyene gusa incira inzira imana nyakuntunga imana nyene kunda bayo Imana kiramfasha nashikiye mu gice cya kabiri ebagabo haro beshi nasanze mugana baciyeko ebagabo niyatayibagabo yanje Urani sawa wisanzure ni sawa ni mvuga y'abarundi yatari mbona mbaye nshitse mbuwa 13 twara abantu menga 79 shika mbuwa waje mu gice cya 13 naje hari mu gice cya kabiri nyene rero tubasubira batangaza bari bati umwana yahora yigahe bakambaza ehaga gizato je nyene nukuri ntabo bashi namwe impanda akoresha kandi hari indi nzira yiwanje gusa nje mbona niga ndabitora
reha gusa ahantu bakunda kumfatira mu gusoma ikirundi nta kirundi wari mu gusoma ikirundi yaga yari ngorane mu gusoma ikirundi inuma ku matama aha uraruka hahe bakamyoka ikirundi kirakugora wari uzi igiswahili kubera ko uvuye muri Tanzania kubera bivanye no kumwe umuntu usanga hari iwacu kwese novuga ati ngo ucaye ikirenga ikirundi ngo kugira bakitwigisha ngo tukimenye iki kinabona kumenga hari kurasharasha nyene rero asha ikirundi kirangora mugabo baravuga ati umwana nitwe bimuhora hama mu nyuma nanje cyangishamo inguvu ganda vyigane n'inzigo ndavyiga makanda bitora ndaja mu mwaka w'indwi bijya bavuga ngo ngoropingi gukoropesha ngenda mu 8 mu 9 aho sinaropingi nta niyo nzi kabisa sinigeze nyoberwa hagira ikintu kiri mu Imana kiratangaje cyane sinigeze nyoberwa sinigeze nsubiramo ngo bahe mu ibibazo by'abananiye bijya ayo bavuga ngo mugasi ni Imana ikigena kuderibera abafita kuderibera niko no bivuga asanga bamaze kuderibera ku buzima zinga je niko no bivuga hama mu 11 12 akandaga mu 13 mugabo gusa ndibuka ko ndi mu mwaka w'icenda kwaje twe twapfuye gushika baca barahindura ijya system yabo rero bicabonekana ko jewe ukora ikibazo turi mu 9 kandi n'abadisiyeme bose twakoze ikibazo kimwe kujya kuntu babigize ijya promotion ya mbere nijya promotion ya mbere ijya promotion ya mbere kandi hirya hirya yejo rero yatari ndasaba Imana itumana ndakwingiza n'ukuri cya kintu cyakura kizi Imana rero hajya Imana nzazi mazenga ibihumbi nasaba ibintu bibiri informatique de gestion canke paramedicale sinayirose bampa informatique de gestion nagenda guhinduza nagirane ndamba bampindurire bira ako ndavuga ati nakoresha ndiga informatique de gestion afete rero mu cyamake candiga ndaheza maze guheza candaronka akazi na diplomate niyo ndaro candaronka akazi namaze ukwezi kumwe muhira hari ibintu by'Imana ni hataje candaronka akazi mu Rumonge ndose akazi gestionnaire mana yanje ndakora mugabo acha mukuru wanje ari hiyagize ati kwera asanze zidote yanije byo nashaka asharana hari Gitega ahantu hari abazungu tagira formation y'ibintu byo paramedicale twatangwa kuri rimwe ndavuga ati ukuntu ndabinyotewe igeza kubikurikirana ndavyige baratwigisha ibyo muri akushema hari bavyari ibintu byinshi nyene ibintu byinshi kwa nyene ndabishashaye ari zo ndozi zanje nari mfise siniyo nimba ati ngo mbebasha ngo none ngo hari ngo kakazi canke vya bintu ahubwo nagiye n'umutwe wose nyene ndabikwirikirana imyaka 2 muga Imana yakuntunga kakazi ntibagahagarika iki nagenda uko ubugese narabwarabandanye ino nkabandanya by'iwanje rero nakubura umuganga Ati ndiche muhira. Iyo no suskaze manacho yifise. Mugamba no sio make ndayifise kuvyo bintu. Ego. Kandi navyo vyiza rero. Rero ko mbona ko namaze kukucira akazi kawe. Reka cenda go profita naco canke unyarutse kugira ngo tuducagere tuyagiriro neza rero dutekanye. Canke kwakwanye. Mukanya gatanzo ampejeje hinga. Mukanya gatoya. Ego. Uri ni Clarine iteriteka ariko kandi uvuze kusanzura umuririmbyi. Ibihe byawe. Ibihe wabayemwo kubera ibihe wabayemo wibuka n'umunsi ushobora gushingira naho umuntu nibihe ibihe je nabayemwo nisho kuvuga mu mwanya abantu benshi bakorandabaza ko mfise abavyeyi bose je nta bavyeyi bose fise yego nta bavyeyi bose fise ndifuvyi mugabo bivanye na bya binagenda camwo agambaje ko ige ndirimbo ngirako wewe ego nibi gitumbaje ibyo bintu yatari yego agambaje musa nayo ndashana hasi ni yatari ndashero hasi jewe nkuko nababwiye bwa mbere ko hageze igihe umuvyeyi wanje aragwara ari mu bitaro nawe mwana muto ariko ntivyakunze muri ico gihe ko aharengana amahoro yacita Imana mugapare yaho jewe
ni ukuvuga ati ko niwo muvyeyi mucamake je nari nakuze mbona Oh, niwo muvyeyi nabona mama umuvyeyi nabona ibintu nk'ivyo rero hageze Imana imugira imwakira ikamutwara navuga ati nta kundi gusa nciye nkura sigana na musaza wanje na mukuru wanje hamwe na bofre wanje urya urya bofre wanje none yaciye asigara tureze kubera mama mu gupfa ariho bofre wawe afise mukuru wanje okay afise mukuru wawe okay agomba ngo ni mwene wabo n'umugabo wawe none mwari muzaye ni bankecuru biwe ni bankecuru n'umugabo wanje bankecuru abari bankecuru ashobora ngo ndacumise kwera iryo jambo none kivuge gute bafise abagore bavukana basi okay muri commentaire maza kutubwira ko musanzwe mukira Suramara ndabumye usiwanziriye kwe umusisi mbona ngo ndapfa amahoro rero ni kuvuga muri ico gihe umuvyeyi wanje ari mu kwitaba Imana na mwana muto kwera n'uwo musaza wanje nyene yitwa Mamesi twari dusigaye turi babiri uwo mukuru wanje yumva ko uwo yazamutwaye n'uwo muvyeyi wanje rero yashikira abo bari bakuze kuri twebwe bavuga ngo bazadukurikirane twari mu buhungiro bazadukurikirane baturabe ko twari bato ibintu nk'ivyo rero bimaze gushika muri ico gihe naho twaciye tuva hariya mu buhungiro turahunguka turaza mu gihugu cacu bimaze gushika ngaha umva nyene iyo uvuye mu buhungiro ugatse mu gihugu uze gutangura rimwe ntivyoroha kweri muri ico gihe rero umuntu yahahuriye n'ibibazo vyinshi intambara nyinshi ibintu vy'imiyaga ibintu vyinshi niko sinofita ukumwe sinoronka ukuntu noshaka kubisigura ko sinofita muranyica sinoronka ukuntu noshobora kubisigura uko nobivuga gusa nyene umuntu yaciye muri ibi na biriya ndobivuga gute nuko cyangwa dufashe turi imbere kwanza ibihe hari ahantu nakunze uri kuraririmba muze kumvira ijwi ryiwe kwanza ryonyene muvirize ijwi ryiwe ryonyene ndagwaye grippe gerageza udufashe vrema wakunze agacakara hari ahantu uvuga yuko udushinga naho abandi bantu uzovuga Imana ineza yakugiriye mara yanje uranyica ndagwaye grippe gerageza nk'umuririmbyi kazi iyo nibutse Mana yanje biriya bihe waraserutse urangwanirira nzokuvuga neza abatakuzi bakumenye kandi bamenye kugira neza kwawe yego takurweza afite harimo ubutumwa n'umuntu ariko aradukurika avuga ati wow bwa bundi kugira ngo umuntu ahe agaciro bya bintu byawe nzokwama ngushima Yesu wanje kuvyo wakoze mu bugingo bwanje kuko nta wundi yari gushobora kunkura mu bibazo nari ndimo nzokwama ngushima Yesu wanje kuvyo wakoze mu bugingo bwanje kuko nta wundi yari gushobora kunkura mu bibazo nari ndimo nzokwa urakoze ntacu wavyumvise genda raba link muri commentaire indirimbo yiwe shash indirimbo yitwa ibihe Clarine iterike ugire subscribe amakandi urabe umvirize ubutumwa buri muri iyo ndirimbo amakandi ari n'izindi ndirimbo ariko indirimbo ziyoshe ndi gose ariko rero muragerageje kumviriza iyo ndirimbo umwe iramukura hano onye bivaye n'ubuzima yibutse ubuzima yaciyemo ikumva ko hari kimufashije ariko wewe igihe ari mu bihe bitoroshe igiki cyagufasha gukomera jewe hajya muri ibyo bihe byose umuntu yagiye aracamo muri byose je nagoma nizera ati hari umunsi Imana izaza gutabara kandi ikindi kintu rero je nagoma nizera
hari umukozi w'Imana yigeze atubwira ati hariho imana ise w'imfuvyi umugabo w'abapfakazi ati rero hari akantu reba ko navuga ngo amarira y'imfuvyi ngo ni direct no ku Mana rero iyo ako kantu iyo mbe nakibutse iyo mpandarira ndavuga ati Imana iki kintu mpandaririra nk'akantu nabuze nk'ikaraba ndavuga Imana iki kintu urakibona usanga Imana inyecinzira nk'ibyo rero mu byo bihe byose je nagenda camwo ikuri ikintu cyakomeza yari amasengesho yego ndakuze ndi umwana nkunda gusenga ku karago ibintu nk'ibyo nuko kwa gusenga nyene kandi ndabishima Imana n'ubu ndacyabirimwo Imana rero ikacigoma inkomerezamwo ihezagiriramwo iyo nyene yego ibintu nk'ibyo shaka dusubire muri uryo buzima nyene ubu ibintu bitacorosha kuko ibintu iyo tubivuga mu mazina bifasha benshi kubohoka kumva yuko ibintu arimwo atari wa mbere canke wa nyuma ahubwo hariho n'abandi babitanguriyeko ni ibihe bihe wibuka wigeze gucamwo n'uno munsi uvuga ati Imana harya ni kubora hankuye no kuri ndagushima kuri wakoze ibikomeye bitandukanye n'ivyo abana b'abantu bari kunkorera nibi jewe mwishiri hasi sahani gutiganire neza ndibuka hari igihe nicare oya ushira isahani neza tuganire ndashaka kandi ivyo bona inkuru ziwanyu kandi ivyo bona nagize navyiba isawa nta cishara kari ubasi gatonye yego bravo kugira ngo uko ndumva yuko n'umusi wanziriye ndahumi ya rero jewe ndibuka hari umunsi umwe aho ivyo byose twari mu buhungiro ndibuka igihe twari mu buhungiro jewe nageze guhura n'ikibazo ndagwara pe ndagwara ndagera kure ku buryo nganavuga ati imiyaga mibi ko bivuga kandi benshi banzi barazi ko iyo ntambara y'ingwara zanciyeko ego ndagwara bimwe nyene bikomeye cyane ndamara ikiringo kingana ndavuga njyanye nk'umwaka n'amezi indwi ico nari ingwara muri ico gihe sikindi ico nari ingwara muri ico gihe ariko Mana ntihatari kwe naragoye muri ico gihe sinzi ngo bivuga imiyaga mibi sinzi ngo bitwa gute jewe naragoye gutina yaho no muhira ndahibagira ngo ariro nyo kubitaro bakazambura bagatinda bakabura naragwaye igihe kimwe mpaka mugabo mbabareka ntebe ndayivuga jewe naragwaye ndashika kure ndagwara baransengera arazi y'umuntu nyene afisemwe imiyaga mibi atwari gusanga bivuga bako barasenga agusanga nyene sinzi kuntu nabisigura baransengera nico gihe ngwaye narajya amarabona aziye sore zanje zijya ngo yari nk'imitiye kandi aho ntavyo kuvuga ngo iki ngo guhuha ngiki ngo birashushe canke bivuze naba sinzi ngira ngo ntako kugira uko narajya bivanye n'ivyo bari basizemo muri jewe bari basizemo byo bitanyamba bivuge ko tubivuze mu mazina niho navyo binatiye niho navyo binatiye ukuvuga je naragwaye aho se turi mu buhungiro naragwaye ndashika kure ndagwara ku buryo yaho nshobora kumara umwaka n'amezi indwi ntazi ku mwanda mukuru kandi udasiba gufungura nkumva ivyo narya none kandi inyuma y'iminota 5 naba ntangiye kumindura ati ndapfuye bivanye n'ivyo bari bansizemo muri jewe rero ivyo ntebe baransize muri jewe nivyo byatuma nivyo byajya basizemo imizimu 24 kandi ivyo bintu haragera yaho bishobora kuntwara ubwenge bwose haragera yaho rero byankoresha mwo mwanya wo kunkoresha wasanga nizinze kujya kwingata bije kuntora narizinga kujya urabona uko kuningata indezinzo urabona uko kizinga neza nene bikizinga uko nkizinga uko kandi aho abantu bamaze kungwaza nka mukuru wanje wowe binze bintwara yarakumide ko yabamenya ati ndapfuye haba hasigaye aho basanga ati Imana igira ishikoze rero ico gihe kweri ndagwara mukabyisha byo bisi byishinje bambwira bivanye n'ukuntu yako abibona afite telefone bakankamera ibintu nk'ibyo kwa jemba ubwenge bwaza bwabwagiye
kandi birinze bintwara nabona ndi kumwe n'abantu mu maso bafise ibikiga nani bijya biva mu biheje gucana nani umunyota okay bisize mu maso urumva jewe ndagwara ku buryo yaho mbona ndi kumwe n'abantu b'ubwo bwoko kandi aho baba bagiye kujya kudukoresha nkabona tuko turikorera ibintu bw'ubudumu bwirabura nkabona tuko turiko ibintu bw'ubudumu bwirabura ibintu nk'ivyo ndavuga ati kweri umva nyeje gusa avyo mu cyama impanda birampa ndagiye ndumvise nto watusanga naje abwe ngasanga ndagize ubwoba nk'ivyo rero muri ico gihe ndabaho muri ivyo bihe ndibuka ari gihe kimwe uwo munsi ibintu je bari bantegekeye ko cyari gitoki ico gitoki ewe mari igitoki kwabo inyamba ko batukunda gikunda cyarahatswe kuntwara pi burundu inkapfa kwa ndibuka hari igihe kimwe ivyo bintu nyene bije kuntwara ngiye kujya kuntu dushikanye nk'ubwo budumo batwakiye mahe ndabona nk'abantu bakwatwaka ubwo budumo ndibuka gihe kimwe hari umuntu yaje kunyakira ku kadumo ego mu maso sindabona ko ari umuntu muga ku maguru nkabona umenga na maguru y'impene canke y'inka rero mwo mwanya cyo nyiko nyene bwenkenye bwa butahari ntabwo nanavyitwararika rero baca bazana igitoki mwo mwanya ngome ndakije ebaga sinokuba ngo narandamutse gute gusa nagiye kurandamuka asanga abantu bako bararira mukuru wanje wo mu mugore wuyo yarize umwana yabuze ko ngamufata kumbe abagangaza babahebuje ati rero asigara imana nta nagatima twumva cyo uye ndibera mu by'iwanje nkumbaze kubebereye gukora hariya ukoreye ibidumu n'ibindi rero ico gihe ndibuka ico gihe haraza umukozi w'Imana arasengera arasenga bakansenga umukozi w'Imana ko arasengera ndi mu bitaro kujya gusanga abagwayi babatondekesheje uko narababajwe n'umukobwa umwe yitwa Aline uwo mukobwa n'ubushya sinzi yari nukuri hamwe no mubona sinzi ngari muri Amerika sinzi ari no mu Burundi sinzi ari mu Rwanda muri Kongo sinzi yari gusa ndibuka umwana n'umukobwa twari tugwariye hamwe barasengeye bako barasengera umva ko nafise basize mu 2024 ari pande yaje barasenga umukozi barasenga ngo biko biragenda ahubwo byagiye bimugendamo cya turabigabura 12 urumva ibibazo rero nahura navyo nanye yabarimo atazira wewe yego atazira nanje aho hose tuvuze ati birantwaye nkuko ngiye konga kuri budumu mbona turi kumwe ndibuka hari umupapa umwe yitwa Hilali ujya papa sashati yitwa Hilali umupapa yitwa Hilali yaraheka kubura umwana mu nyuma y'aho umugore we nawe nyaragenda rero nza kubona tugiye kwikora bya bintu mbona ndababonyeyo rero uwo mwana umwe tujya kuntu twagenda turasima nk'imigazo tufise ubwo budumu mbona asheshe bya bintu kugira ngo mbona ni kuba amaraso kuba ibintu vyirabura mbona nyine ibintu nyemenga nyine bidafise irangi imwe n'imwe mbona baramuguye kore baramukubita gituri umwe mu koma mukubitira iki rero nza kubona neza burokoye umuntu mvuga ati nyenda muzi mbona ari muri ivyo bintu mbona ahubwo niho hadushorera ngize ati mwizina ryawe kumbe ne mushefa aho ngize ati none uyu ko mbona adasa naba mbona afise agakoni ngise niwe ariko arishorera cyangwa nagiye gukuta wa mwana sha ndumva birantuntuje rero ndibuka igihe kimwe ari uwo munsi wa nyuma ibi bintu byanje mvuga ati basi ndakize kuntwara ico girana twaragiye no mukobwa dutwaye ibintu turenga etage ya mbere ya kabiri twashika aho hantu dutwaye ivyo bidumu baratwakira bacazana kandi cya gitoki cyumva ko aho ni muri esprit iyo nyene indani iyo ntumbaze banaca gitoki bakizanye ngombenge wa mukobwa none turi kumwe agengeje ngakumunwa kumba hariya naho hariya bafutse barize mugangaza yabahebuje ati incuro yoyo ntibikunda kwa namazi y'umwanya munini abaze ntibigikunda mu ncamake kweri yari tayari
yari nyene burundu kuko nyene ibyo umuntu yariko aracamo canke umwanya nari mazeyo ntibabe babimenyereye ntibabe basanzwe babimenye ko kare hora babibona yego rero mw'ico gihe ndaguma iyo nyene iyo ngome nge ca gitoki wa mukobwa agize ati yankubise ko video ngaha n'ukuboko kunyisingituku yakubise ukagira ko n'agatoki gaca karagwa hasi ntungi ico gitoki kumbe ingani imana komenyere kumucamo nyene kugira ngo nyene imana ifashe undi mwabigabura umwe kubera umva na nyene turi kumwe yose twatugeze turi kumwe ico gihe uwo mukobwa ntibabonye ibyo bintu bibaye barahatwe kumumaramana baranyene bagomba kumukorana ko harazi ibintu nyene mega bagomba bamuje biki naho rero mugabo ejo baba ko barasenga niko nobivuga kuba twagiye kurandamuka yaba nyina wo mukobwa na nyene yarize umwana wanje arapfuye jeje wanje naho barize uwo bari bahebuye bagatari imagine tuvuye aho hantu baca bavuga ati reka kiriho muno mwanya reka tubatandukane uwo mukobwa je naciye njya ku ntango ngaho yahugwicinjiye nawe camutwara nka hariya bintwaye yadutwarira rimwe dogiti yasha avuga ati hinge ndabe ubure kubundabe ashiriko ngaho uza kuraba ni wanje akagaya kuraba hariya bagasanga twese twagiye kane wari chef wavyo wari wifise nukuri nyene ni hatari muri ico gihe umuntu yagusaraba n'ubwo buzima gusa ndashimira Imana umva hose jewe byitwa ko nari ngware mu ivyo bitaro umva mpana naza nahibagiye mukuru wanje umva ntari kugena muhira ngiki kandi nari ngware ahantu biti mutabira wa mbere hacagera haba ako kagumukorere ko gutwara abantu hose ndari nki mu bitaro sinaye nk'icitahura makabaramvana mu bitaro bifanya kuguma abantu harakurusengero ho twarusenga roke ya kabiri ndagumaho munzu nyene ari inzu nyene yakoze imana nyene kwishura nziyanzu usanga bubaka nyene ndamara y'imisi ndamara y'imisi kabisa ndagwara ndagera kure gusa mva ngaho gutandukana kwanje na wa mukobwa bibageza aho rero kwanaza mvuga ati ubu giye masengesho babaguma basenga umwanya wose naguma ndi mu cyumba kwa kundi biguma bintwara bigirane kandi na ya misiyo yabo yari ipfuye barayigiye kwa mvuga igitoki national indiye ko ngakuza kuntwa bigirane biba birahagaze gusa haca habaho uko kuntu gusa bikindi umva ntibyabwage nesigaye gusenga cyane gose ku buryo nyuma rero mu nyuma batinze barahinyura barumva ko ateye mpendage yego cyatangurutse barabanya yari umusenze yibabwira ati ibyo bintu ntabwo ari we kumva wabikura urabiha n'inguvu umusenze agira atinya uwo mwana siwe kandi umusenze ibyo abakana muse kubimuha mwe mumuhe ibyo mwe mushatse ntimuze muramuhe ibyo nyina gombe umva jewe ntiyari jewe ibyo byankoresha ico gihe rero ndabaho mu kurusengero ndabaho naho kuca bagumanye batangabuza kwaguma narinze mba iyo abo uwo muramwanje na musaza wanje na mugore wiwe baravuga ati rero no tuma tukirukangana gute kubera mba wasanga bavuye AB baje muri AA mutabira wa mbere ji kuko nitwa mu twimukanga bagati wero ko kunumeze birakomererako bafatera twe twakurungika cyane ko guca bandungika cyuma ndaza nyene nshashikira mu muryango nyene iyo aho nari nashikinya kunyange aho hose umva hose ingona yacafise ndi nyene gusa ari umukozi w'Imana yasengeye Yesu karamugiriye neza umukozi w'Imana kandi benshi baramuzi pasiteri yitwa Ndababagabo nuko arasenga kandi ndazi ko Yesu azobimuhembera uno musi igitoko urashakirya urashakirya ndakirya kweli yego ndakirya okay numva ko bansenge nkatabara wabaye mutabira hari mutabira okay yes wa muntu yaba mu mpunzi wa muntu yahora nibazo byose bitandukanye wa muntu yakuze ari imfuvyi atabavyeyi afise wa muntu koko yakuze mu buzima bugoye uno musi abamonyabugete abantu heza abamuntu nziza uno musi afite ubuzima bwiza sivyo bisigura yuko nta hantu na hamwe kure Imana itogukura uno musi kuburi muri bino bihe uno musi abatanu batabonye vraiment mu nzu nziza kabisa ko umunyabugete urumva yo none sivyo none nkeneye kumenya intango y'ibinya yaje gute umufasha wawe umushinga ntahe wawe mwamenye gute byahuye bwagenze gute icyo gihe aho hose wumva hose nagenda avuga nari na nyene yari kubera twari tubana
Bo tubana iyo nyine mutabira twarakuranye Yego. nk'ivyo yakwa uveho tubi wacu haca muri barabara rimwe ukacishikira ku baryo wawe yego uno munsi ni gute ugiranye ubuzima bwawe uno munsi n'ubuzima bwa kahise mugabo icyo nuko urazobona ibintu bisa kweli wumva bitewe mugabo ubona yanze ariko ibyo numva bisa nari mu mpunzi undi mu Burundi none barahomba urahabona hagera umva na mu mpunzi umva ko inzu zo ngo nturamaze nturahunga ntaba mu buhungi basi ndomana nta makuru ufise yani aho na habari kabisa aho na habari kweli aho na habari ibintu byo mu buhungi atari gusa numva gusa abagiye gusa bo bagira niba bakabaye mabati kebwe twamuduze ivyatsi ariko no munsi Imana yaraguteye iteka nicyo kintu ushimira mu buzima bwawe ako noronka icyo shimira Imana aka ntacyo naronka pe kimenga Imana ngwiki haha uvyo no bishobora ahubwo sifiseho ntangurira nawe mpereza umwanya wose n'amashimwe ni giki ubuzima bwakwigishije kugeza no munsi ukigenderako mbere ikintu cyo mu buzima Imana ndavuga ati nize mu buzima bwanje n'ubu nkikigenderako n'amavi gusenga karago gusenga kuko byose byavuye aha kuko urabona iyo atabaha cyo mugabo wanje twasubiye kubonana kuko nyene yafise bene bafise ntuze kugenda muri Amerika nanje nawe twari ko turazi no mu Burundi kandi aho twari tukiri bato umva ko ngaho ataba Imana nyeye ishobora kuzungurutse kagira ukuye ati babana bangaye batorana nta buweze bwanje burimo uko biri kose Eva ntaho yocikira Adamu wiwe uko vyogenda kose nta namwe umucikira Adamu wawe yego ivyo bihe byose no munsi umeze neza urashima Imana ni kiye kintu kumbura umuntu wese akadukurikirana kugira ngo ashobore kurema nimesha ko aca mu bihe bitoroshe nimesha mu buzima butoroshe ariko ugasanga yacitse intege ugasanga yadendebukiwe ni kiye kintu ushobora kugira umuntu akadukurikirana no munsi ari mu bihe bitoroshe mu by'ukuri icyo navuga ku muntu wese akaturaba uwo mwanya Imana nomuha ufise ibibazo unaniwe urushe waraye inzara wabuze haba wabirukaniye amahera y'inzu icyo navuga ati solution y'ivyo bintu byose y'ivyo bibazo byose Imana nomuha kwese ni Imana nayo igaca inzira kuvuga inzira z'Imana zenga ibihumbi ashobora gusenga Imana simakanga Imana yene nyene yururuke ahubwo Imana arasenga Imana yakacica inzira ugasanga igihe gucisha mu wundi muntu ugasanga aramuhezagiye yego nk'ivyo biko no gusenga yego mu gusozera ni gute umuntu yozigama urugo rwiwe kuko no munsi urugo rwawe urabuzigamye no munsi umeze neza ni gute umuntu yozigama urugo rwiwe kugira ngo ushobore gukomera kweli ni hatari yego okay je cyo novuga uno mwanya ikintu nshobora nk'umufasha mugenzi wanje umugore nkanje kamwe unohera nk'umuntu aba atari kumwe n'umugabo w'umwanya wose biratanduka bidifera batandukanye umuntu umwanya wose bari kumwe n'umugore wiwe cyane umugabo wiwe n'umuntu nk'uku kwanje ubona imenga turababakira urumva akaje ntabwo n'umubakira wewe warahari umwanya wese arahari no kuvuga nko mukumva ko atacumumva avuga yaraha abandi urabahenda hari abandi kugira nka mutora umugabo wari ngorana ariko umva we muramana kandi ntari mu Burundi mugabo urumva bamuvuga ni gute umuntu yozigama aho nyene ni gute umuntu yozigama urukundo rwiwe rw'umuntu batari kumwe hagufinya kubera ko kuba mu gisagara ufise amafaranga umugabo atari hafi ivyo bintu birakorohera kweri no kuri kwimpa umugabo atari hagufi gakweri abona ntatewe kweri ngira kubwire kuranjanga buye urabona cyo novuga birakunda kandi ibintu byose mu mutwe kandi ibintu byose biva muri wewe nyene wowe wihaye ingingo kavuga ati akaroro ku mudamu atabana n'umugore wiwe n'umugabo wiwe akavuga ati jewe urumva fashe decision yuko Chamirambere ya byose senga ubwo ntusenze none
umaze gusenga urumva usenga ukasenga ngo baza ngo ukasenga iki noco usenga ngo mana gusa ahubwo urasenga muko gusenga gusengera urugo rwawe yego basenga cyambere nikuja kumavuga senga ugasengera urugo rwawe ugasenga n'umutware wawe yabari kandi burya atwe bw'abantu b'abagore nitwe dutuma abagabo bacu bafanikiwa yego baruranirwa bafanikiwa nizo baruranirwa okay bahezagirwa canke amarawama kururanirwa gushika ku byo bifuza no ahubwo nitwe dutuma baronka canke babura bivanye n'ibituva mu kanwa kacu uko umugabo wa nibaza ogena ku kazi ho uravuma niba muzoca usanga aratashe aragize accident niba muzoca usanga aratashe urumva ugaca usanga ibibazo ipinira tobo cyangwa karorero ugasanga yagiye mpayo guhaye uza gusuma ugasanga akoje kugura ipine ibintu umugabo yavuye muhira umuseze neza ukavuga ati Yesu akuja imbere ukanyere ibintu cubibona karenza ko nakajambo k'urukundo kandi ukavuga ati Imana ikugirire neza ukavuga nawe nk'ubu ntituri kumwe nkavuga ati Imana ndakwese hajya ahantu hose akakorera cyame nambere umusabire Imana imuha umutima wo kwicisha bugufi kuko akunda kuvuga ati wicisha bugufi azoshirwa hejuru namara kwishiga umva mukazaza ko aricisha bugufi rero muzisanga umugabo bamudugije iceo urumva bamudugije yacanke yongeje umushahara canke ibintu nk'ivyo usanga ariko biroroshe gucamo umuntu mutari kumwe hagufi biroroshe gucamo umuntu mutari kumwe cyane gose biroroshe ugomvye kuvuga ati ngo hagomba gucamo umugabo wangu uko mutari kumwe ni ibintu rice cyane yani ntafise no kumwe no bisibe n'ibintu byoroshe ariko hajya bakunda kuvuga ngo agatoki kamye kumba kama gahese ariko agatoki nakagumye kagoroye nimba uwo mugore uba wamutwaye yakuze aguma agiruka ebagabo naho buri ngarashaka kubigira yabimenye mugabo nimba watwaye umugore wawe ukasanga umugore wawe nyene ameze neza umugore nyata atafise iyo ngeso yuko niyo buri hose mu mwizigiye anamakenga muga kandi umugore uwo mugore nawe basigaye hari hose aguma hesha agaciro wa mugabo we ariko abagore muhindurwa nibihe none kweri akubise umwaka wose atari hafi agakira no kwikimana nawe reka je bose urumva kweri ko vyihangana kuri je kukumva ibiri mu bandi ntavyo nshobora kumenya yego jewe nka jewe ni heka karero jewe ivyo ngo mbego no mutwe guhazanga ikintu ngo ndaparense mu muganje ngo sihari oya mbehege nigembe nibagiye ko muganje atari nga mu rugo mboje umwanya ngo ntaye mu rugo rero kuri kwimana ahubwo je sindabizi muga sindabizi sinzi ko kari gupfungukirwa mu mutwe mugabo kenshi muri jewe mba ndumva umenga muganje turi kumwe kuko yamuhamagaye guteva mba ndumva tukutavugana kandi kindi naco umwanya wose mba namukeneye ko tugane ndamuronka none mutima kiya kintu cyo guhababuka canke kwangaza umutima umugabo wanje ngo aheze igihe ngo tutavugana ngiki kandi kiri naco sinovuga maremare kuri ico kintu no gusenga kirimo kugira ngo Imana idushoboze ko satani n'umuco satani n'umuja munyace senga Imana avuga ati Imana iki kintu hakarorero jewe ndivuze ko jewe iyo umugabo mbanzi neza kagumba genda ubu munsi nya gusohoka nanjye no munsi mfukama kuvuga ati Imana ndugaje cyane ugaza umubiro nkavuga ati Imana ndakwingiza bari wenyene gusa unyugarira kuko ndabizi sinovuga ati ngo nubuwezo bw'iwanje muniki Imana yonyene Yesu asanga nyamvuga ati Imana abadamu benshi barakumbura guhimbaza iyo umugabo wadari hari urumva bari ngorana cyane cyemera kuja hanze akavuga ati nta kundi kandi bigende neza yes bo twaganira byinshi bitandukanye ariko kandi ni kiye kintu umuntu yokwigirako umuntu wese yagukurikirana no munsi ni kiye kintu umuntu yokwigirako uno munsi ashobora kuvuga ati sha Clerine koko kubw'intahe yiwe ukuri ndumva na jewe ko hari ahantu Imana ishobora kunkura cyane n'ukuri nk'abantu bije sinobivuga we Mana abari bishi baradi je sinovuga ngo nari ngo ndari danje ngo ndamuntu wa hatari umuntu wehewe harenye mu mukungu hari mu mukungu hari n'umuntu nari we ngabuze isaha n'ukuri ndashima Imana ko biri kose ndashima Imana ko biri kose ndashima Imana kandi nayo Imana yo mujye irazi ko umwese namana nayishimiye Yekeneza nobwe murasa akarankurikirana n'ukuri ntiyihebure ahari hose nihebure ibihe byose ari mu ntiyihebure gikuru gusa asenga Imana asenga Imana hanyuma Imana nayo izoca inzira urabona gusa inzu ubona ati Imana ishobora gucisha Imana ishobora kureka guca muri iyo nzira ubona ugasanga icishije muri indi nzira ugasanga Imana irageze icyo ikoze kuri uwo muntu arushe kuri uwo muntu aremerewe
Imana nyene irabatabaye nk'ibyo je novuga. Yego. Kiri urakoze cyane no kuri mwana guheza giye. Rero nawe warunganirije Imana we yari urasotora. Oya byari ngombwa yuko utubwira kugira ngo tubyinjire mu ibyina rero mu gusozera rero rusozere kuri mimi na wewe. Mana dako. Kamimi na wewe gusa. Kamimi na wewe. Yego. Okay. Ni hatari. Yego. Kwa hiyo nimbe? Yego, tuimbie Kamimi na wewe. Mimi na wewe. Ni na wewe. Ni mimi na wewe. Abantu tazi ko harimo tubabarira. Ni hatari. Okay. Minawe tuwe kitu kimoja. Minawe tuishi pamoja. Minawe tuwe kitu kimoja. Minawe tuishi pamoja. Mi ubavu wako rajicha. We kichwa changu. Mi ubavu wako. We kichwa changu. Urumva Kevin iyo mitoma yiwe disi yateye umugabo wiwe we nukamu mu ndirimbo muze ja kuri YouTube yiwe twa Kevin iteriteka murabe indirimbo ziwe ziriko Etienne Family urumva ko ari karamuririmbira ngo ati jewe ndurubavu gwawe hama nawe wewe niwe mutwe ya ni byiza ukaririmba umugabo wawe yego nawe kage nabagabo nabanye n'abantu barakunda nyine kuririmba bakunda kubwirwa amaje bakunda kandi yani wanapenda kudekeswa kama watoto ndo maana unamdekesha yani ndo wagwa una uchokozi tu nakushukuru sana wapenzi wetu wamefurahi kusikia inaye mu Kiswahili ni gute ushuhuda wako wallahi Kiswahili kiko kirata watu wamefurahi kusikia ushuhuda wako kupitia maneno yako. Asante sana. Mungu wako nuko atansi Mungu akujalie. Mungu akujalie. Mungu akubariki basi. Mungu akubariki tena. Ndio. Yes, merci beaucoup. Jambo limo kwa kunzi wa African TV. Okay. Jambo limo kwa sandakunda. Yego ndabavuga. Aje no kugira subscribe kuri Credit Terite. Yego ndabavyo si nimugene kuri YouTube gusa. Yego. Amasheni yose yarahari kuri Facebook na Instagram. Yes, hose TikTok. Hose zirahari. Uri update nari bwabo ndurashobora. Yes, merci beaucoup muri mwese mwakuma dukurikirana Credit Iteritega genda kuri YouTube yura muri commentaire halo link y'indirimbo yiwe nshasha yitwa Ibihe. Baza kumva byinshi bigiye bitandukanye mu butumwa bwiwe ndetse na hezi bitandukanye. Ndagushimiye cyane gose wadukurikirana kuva ku ntango ushaka kumpera. Asante sana.